ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA /RPA/BI. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyunge. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba RPA nongera ndabaha ikaze muri ano makuru aca mu kiganiro Humura Burundi ca RPA yo kuri uno munsi wa gatanu igerekerezo ry'indwi imyandagaro umwaka wa 2020. Amakuru ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Inama nshingamateka y'u Burundi iramutswa kuva kuri uyu wa gatanu. Daniel Geraze Ndabirabe yatowe ngo ayirongore kiretse abo mu mugambwe senere baciye bakinjura imbere yuko amatora atangura. FDD bamwemeje 100%. Igisirikare cy'u Burundi kiremeza ko hari umusirikare wo mu rugo rwego yanyuruje umukozi w'ishirahamwe Afritextile. Abakozi b'iryo shirahamwe bakavuga ko uwo yanyurujwe ari Christophe Ntabaresha amaze ukwezi abuzwe irengero. Mu gice ca kabiri cahariwe kigabane dukingire ibidukikije tubabwira ryari umwavu w'ikizungu watanguye gukoreshwa. Ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Fabrice ndi mu rukundo utuma amasanamu abashikira ni Ines Gakiza Mukanyisase inkuru imwe mukwayo. Ano makuru tuyahere muri politike. Leta y'u Burundi yaraye igaragaje ko yaronse urwandiko rw'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda bayisaba kubafasha gutahukanwa mu rugendo yagize kuri uyu wa kane mu ntara ya Kirundo ihana rubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyesha ko yipfuza ko abarundi bahunze batahuka naho atacamenyesha agiye gufasha ngo batahuke mu mategeko. Aho ni mu gihe ugo rwandiko rw'izo mpunzi rugiye habona HCR ishami ry'u Rwanda be na leta y'u Rwanda bari bamenyesheje ko biteguriye gukorana nabo vyega bose kugira impunzi zivyipfuza zitahukanwe mu iteka. Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Leta mvyeyi ni leta itegereza kumenya ko abene bafise amahoro n'umutekano mu mitima, kwa bene gihugu bateye imbere batarara ubusa batarara ubunda. Nico gituma iyi leta mvyeyi itazokwigera itekanirwa hakiri umurundi amerewe nabi, hakiri umurundi agihunga. Nico gituma ngaha mu Kirundo tuzi yuko mufise imiryango myinshi yahungiye hajya hakurya. Nagomba afata akakaryo kugira ngo subire ndabasabe mu telefone imiryango yanyu mabwire bitahire mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Umwene gihugu wese arafise uburenganzira bwo kwibera mu gihugu ciwe mwitekane. Turumva ayo abarundi bagorewe mu bihugu bahungiyemwo. Leta ntidushobora kunezerezwa nuko abarundi bagituratura. Duhiriwe duhishije abo barundi birirwa barataka batakamba ko barekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Mbere benshi muri bo baratevye barita barandika ikete basaba ko ubutegetsi bw'i Burundi bwo bafasha bagataha. None rero nagira ndababwire yuko atamutekano tutumva dutekaniwe mu mutima. Leta idashobora gutekana hariho umurundi akiriko araturatura, arico gituma turasaba bose gutaha. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera imyirondoro ya bamwe mu bateye igikumu mu ikete ryarungikiwe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rimusaba gufasha kugira impunzi zihunguke. Bose ico bahuriyeko nuko bava mu ntara z'uburaruko kandi bakaba bahoze basangiye ivyimviro vya politiki. Donidona Wartere Kwizera. Bose hamwe ni batanu abateye umukono kuri iryo kete ryarungikiwe Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Abo barundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda bamusaba kugira icyakoze kugira izo mpunzi zihunguke. Abo bantu batanu bose bava mu ntara z'uburaruko bw'igihugu cy'u Burundi arizo Kirundo na Muyinga.
umukuru muri bo ni Emmanuel Bizimana wo muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo akaba yahunze mu mwaka wa 2015 uyo Emmanuel nyene nkuko isoko rya RPA ribimenyesha mu mwaka wa 2005 yari umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine Bugabira aho yavuye abogozwa ikiringo ciwe kitararangira mu mwaka wa 2010 Emmanuel Bizimana yari umunywanyi w'umugambwe Frodebu Nyakuri akaba yari umuhanuzi wa muganga Yohani Minani yari arongoye uwo mugambwe Yohani Minani yemeje ko uyo muntu amuzi kuko bigeze kuba bakorana ariko ivyo arimwo uyu munsi harimwo ivy'urwandiko rwarungikiwe Evariste Ndayishimiye ntaca biziko ugira kabiri mu bateye umukono kuri urwo rwandiko n'uwitwa Seleusi Atungimana nawe nyene avuka muri komine Bugabira intara ya Kirundo muri kino gihe akaba yakora akazi ko kunguruza abantu kwipikipiki mu ikambi ya Mahama uwundi ari muri uwo murwi wabateguye urwo rutonde rw'impunzi bivugwa ko zifuza gutaha n'uwitwa Romuald Ndayikengurutse ni imvukira ya komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo nyene akaba asanzwe ari umwigisha amakuru ava mu ikambi ya Mahama amenyesha ko Romuald yahoze ari umunywanyi w'umugambwe FNL isigaye ari CNL aho yifuje kwinjizwa mu gisirikare cy'u Burundi avuye muri FNL ukiri umuhari ariko ntivyamukundira uwundi radio RPA yashoboye kumenya mu bateguye uru rwandiko n'uwitwa Diomed Ndagijimana umunywanyi w'umugambwe CNL wo muri komine Giteranyi intara ya Muyinga isoko ryacu rivuga ko yahoze ari umwigisha mu ntara ya Muyinga mu nyuma arabiheba bitewe n'agatotezo yakorewe n'umugambwe CNDD FDD uwitwa Eric Ntaganzwa nawe nyene ari mu bateye umukono mu ikete ryandikiwe Evariste Ndayishimiye yahoze ari umucamanza muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga mu nyuma ajanwa gukorera igasorwe amaze guhunga igihugu ubu yakora akazi kubwigisha aho mu ikambi ya Mahama amakuru ava mu ikambi ya Mahama amenyesha ko muri abo bantu batanu bagize uwo murwi harabari bajejwe kwegeranya amazina y'impunzi bakayashikiriza uwitwa Emmanuel Bizimana aza kwisonga ry'uwo murwi nawe agacashikiriza umwanditsi ari we Seleusi Hatungimana yarajejwe igikorwa cyo kuyashira mu mashini abatari bake aho mu ikambi Mahama bakamenyesha ko bisanze kuri urwo rutonde batagishijwe inama arakoze waritere kwizera mu bijanye na politike nyene nari babwiye mu ngingo nkuru inama nshinga mateka iramutswa indongozi nshasha kuva kuri uyu wa gatanu abona ni Gerard Daniel Ndabirabe yatowe ngo abo mukuru w'inama nshinga mateka akomoka mu mugambwe CNDD-FDD muganga Sabina nta karutimana hicegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka nawe nyene aturuka mu mugambwe uri ku butegetsi hamwe na Abel Gashatsi wo mu mugambwe Iprona yatowe mu kibanza c'icegera ca kabiri abashinga mateka mu mugambwe senere bakaba bakinjuye imbere yuko ayo matora atangura nkuko tubibaza Trésor Niyongabo Nk'igihe cy'isaha 6 ziburi minota mike niho abashinga amateka baturuka mu mugambwe CNL uko ari 32 bamenyesha ko batinjira mu bikorwa byo gutora inzego zigiye kurongora inama nshinga amateka Gwasagaton yamenyesheje ko abo mu mugambwe CNL bafashe iyo ngingo kubera ko babonye yuko ivyo bariko barasaba mu mibonano bagize kugira mu biro by'inama nshinga amateka hajemwo uturuka mu mugambwe wabo atakiza kuvamwo Musanze igikorwa nk'icyo kiba harabaho kumvikana ingene bigenda ariko abo muri CNDD-FDD kubera bishimiye ubwinshi bwabo bavuga bati byaraheze ntacyo tuvugana twabonye rero mu gihe bavuga ko byaheze bibandanye nyene ko byaheze urumva ntacyo twaja guhindura nk'igihe cy'isaha 6 niho abandi bashinga amateka nukuvuga 86 baturuka mu mugambwe babiri bo mu mugambwe Iprona hamwe nabo mu bwoko bw'abatwa babiri batangura gutora abagize ibiro vy'inama nshinga amateka Gerard Daniel Ndabirabe yahoze ari umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD niwe yaciye atogwa mu kibanza c'umukuru w'inama nshinga amateka n'abashinga amateka bose bitabiriye ayo matora nukuvuga ku majwi 90 uwatowe kugira ngo abicegera ca mbere c'umukuru w'iyo nama ni Dr Sabine nta karutimana aturuka mu mugambwe CNDD-FDD nyene yigeze kuba ari umushikiranganje w'amagara y'abantu ku majwi 90 nawe nyene uwagenwe ngo abe icegera ca kabiri c'umukuru w'iyo nama ni Abel Gashatsi wo mu mugambwe Iprona yatowe ku majwi 86 umushinga amateka umwe aramuhakana batatu nabo ntibagira ico bamuvuzeko iyo nama nshinga amateka ikabifise ikiringo c'imyaka 5 Agatongwasa amenyesha ko ingingo zimwe z'itegeko rigenga inama nshinga amateka zahinyanyuwe mu ntumbero yo gukumira abo mu mugambwe wiwe. Urumva rero harimo ingingo tutashimye ingingo ya 19 n'ingingo ya 20 kuko uko zari ziri mu bwirizwa rya heruka
zari zikwije. Naho biruko Agatongwasa amenyesha ko abo mu mugambwe CNL bagiye kubandanya ibikorwa vy'abashinga amateka kuko ivyo bidahagaze ku kurongora ibiro vy'inama nshinga amateka gusa. Abashinga amateka bahejeje kugena abagize ibiro vy'inama nshinga amateka, haciye hakurikira ibisikanya mu kibanza c'umukuru w'inama nshinga amateka, aho Pascal Nyabenda yahora muri ico kibanza yahaye Gelas Daniel Ndabirabe agiye kumusubirira ibikoresho biranga umukuru w'inama nshinga amateka. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri www.rpa.bi. Mu bijanye n'umutekano, abategetsi b'igihugu barakwiye kwerekana ko ubuzima bw'abanyagihugu bubaraje ishinga mu kubakingira no mu gufata ingingo y'abanyagihugu bahohotewe. Bishikirizwa n'urongo yishira hamwe riharanira agateka kazina muntu Fokode Pacifique Nahazwe, akaba bishikirije inyuma yaho abantu 8 biciwe muri inondwi muri zone Rugari mu ntara ya Muyinga hamwe no muri commune Isare mu ntara ya Bujumbura. Abakoze ubwo bwicanyi bakaba bagiye baturiye abishwe. Pacifique Nahazwe n'umukuru wishira Fokode. Turatewe umutima uhagaze n'amakuru ariko aravuga mu gihugu hirya no hino, aho usanga abana baturirwa mu mazu. Imuyinga twumvise abana n'abavyeyi batuririwe mu nzu. Muri commune Isare hakavugwa abana 3 baturiwe mu nzu. Bino bintu bitera vyongerekana biteye ubwoba, nkuko kandi n'amakuru avuga n'abandi bagenda bicwa mu gihugu aguma ari menshi. Nkuko twama tubisaba, dusaba ko abategetsi b'u Burundi bofata mu minwe bino bibazo bikaboneka vy'ukuri ko babifashe mu minwe, bikaboneka ko ubuzima bw'umuntu bubaraje ishinga kandi babuha agaciro kanini. Iyo hariko haravugwa ububisha bene ubwo buteye ubwoba, ukumva abategetsi nko ku rwego rwo hejuru rw'igihugu ntaco bavuze, nta tangazo, nta guhoza imiryango. Bene ivyo bintu vyama biteye amakenga, kuko icumengo abategetsi bo nyene ntibahagaritswe umutima n'ibibazo biteye ubwoba bene ivyo. Dusaba rero ko abantu bategetsi bashasha b'u Burundi bo kwerekana umutima udasanzwe igihe cose hariho abantu bariko baragandagurwa, bakerekana ko hari ikintu batayikeneye gusubira kumva, ibi bijanye n'ingene abarundi bakicwa nk'ibintu bisanzwe. Turasavye ko baha amatohoza yigenga akomeye ashobora kwerekana neza ivyabaye aho hantu. Tugasaba kandi ko ababikoze baheza bagahanwa, abategetsi nabo bagafata ingingo zituma ibintu bene ivyo bitera bigabanuka cyane ntibigume vyongerekana. Pacifique Nahazwe arongo yishira hamwe Fokode. Mu bijanye n'agateka kazina muntu, abigisha n'abavyeyi barereye ku ishure ryisumbuye ry'Imwarusi muri commune Rutovu intara ya Bururi basaba ubutungane gukurikirana umwigisha yagirizwa gutwaza inda umwana yiga mu mwaka w'indwi. Abigisha bagenzi we bavuga ko atari ubwa mbere akora ico caha, ariko ntakurikiranwe bitumwe nuko akingirwa ikibaba na bamwe mu bajejwe intwaro. Ni nkuru twateguriwe na Onezime Dushimagize. Uwo mwigisha Ndagijimana Gerard yagirizwe icaha cyo gutwaza inda umwana yigisha mu mwaka w'indwi, akora nk'umukutsa kivi ku ishure ryisumbuye rya commune Rutovu riri ku mutumba Mwarusi. Mu gice ca kabiri c'umwaka w'ishure uheze niho uwo mwana yahagarika ivyigwa, bija kumenyekana ko yahevye ishure kubera inda yatewe n'uwo mwigisha. Mu gice ca gatatu iyo nda itanguye kuboneka. Abo bigisha bavuga ko umuvyeyi uwo mwana asigaranye ariwe mama wiwe atashoboye kuja kwitura ubutungane ku gutinya ko yohavagirirwa nabi n'uwo mwigisha asanzwe ari indongozi mu mbonerakure. Mama wiwe ntashashoboye kurangura kugira ngo ashobore kwitura ubutungane, kuko uwo mwigisha asanzwe atinyitse, kuko arongoye kamwe mu bucimbiri bubiri bugize umutumba wa Mwarusi, kandi asigikiwe n'intwaro. Umukuru w'umutumba Butoye Adani hamwe na chef de zone Muhweza ari imvuka mu Mwarusi, asanzwe arongoye n'umugambwe CNDD FDD. Uwo mwigisha asanzwe ari n'icegera c'umukuru w'imbonerakure ku mutumba wa Mwarusi. Abigisha abavyeyi barereye kuri iryo shure co kimwe n'abanyagihugu bo ku mutumba Mwarusi bemeza ko atari rya mbere uwo mwigisha Gerard Ndagijimana akora icaha nk'ico. Basaba barongoye intwaro n'ubutungane kugira ico bakoze ngo uwo mwigisha ahanigwe ivyaha yagirizwa. Twebwe rero nk'abavyeyi barereye kuri iyo lycée communale tubona yuko zirisha mpanda zirariye mu kike. Nejo abana bacu barashikirwa bandi bigeme. Gasaba yuko abajije intwaro n'ubutungane bogira ico bakoze kuri uyo mwigisha, ingingo zigafatwa kugira ngo dukingire abasigaye inyuma, kuko nk'iyo mfuvyi ubu iri mu gahinga ka Nyaganani, ntabona ingene azosubira kubandanya ishuri,
batagira icepfo ca ruguru. Twagerageje kumenyesha abarongoye intwaro muri zone Muhweza bagirizwa ko aribo bakingirikiwe uwo mwigisha cyane cyane Renova Habonimana arongoye iyo zone ariko ntiyashimye kugira ico bivugako. Arakoze na Onezime dushimagize tugume ngaho nyene muri komine Rutovu tuvuga amakenga y'abavyeyi b'umwana w'umwigeme yashurashujwe n'umutama wo muryango wiwe muri zone Muzenga. Imvo yayo makenga ni cegeranyo bimanye c'ivyavuye mu byo inyamiramabi mu gipolisi yabajije nyene gukora ico caha. Ico cegeranyo kikaba kiriko kirasabwa n'ikigo Seruka cakurikiranye uyo mwana kugira kibafashe kuja mu butungane. Ni nkuru ya Innocent Valentin Singirankabo. Ayo makenga y'abavyeyi b'uyo mwana umwigeme yashurashujwe ku munsi wa gatanu heze n'umutama wo mu muryango wiwe afatiye ku cegeranyo gitangwa n'inyamiramabi yakurikiranye iyo dosiye. Icegeranyo bategerezwa gutanga aho basuzumiye uyo mwana mu kigo Seruka. Inyamiramabi Anatole ari ku ngoma yakurikiranye iyo dosiye yanafunze nyene kwagirizwa icaha yaranse gutanga ico cegeranyo nk'uko umwe mu bagize umuryango wakorewe ayo mabi avyigana. Umwana bamaze kumujana muri Seruka ujya amumedese wo muri Seruka aba ariko arakonsirita umwana. Hariho raporo medicale iyo nifasha niyo ugiye mu butungane kuko bubifise bigaragara neza ko yafashwe ku nguvu. Iyo raporo medicale bobo bayuzuza mu gihe bafatiye kuri raporo muri administration kwa OPG. Rero ujya mu OPG wo mu Rutovu yarayitwimye. Ababanyi b'umuryango w'uwo mwana bamenyesha ko uwo muryango uri kuratega ubwoba n'abantu bataramenyekana ngo bahebe iyo dosiye. Ikindi batinya nuko hashobora gutangwa igiturire kugira ngo uyu mutama Serge Ngendakuriyo yagirizwa gukora icaha arekugwe. Abavyeyi b'umwana n'abantu batize kandi barashobora kuremerwa n'amabwire y'ikibano uwo muntu dusanzwe twabana kandi barabatera ubwoba kandi barakoresha n'amafaranga zose urumva turabizi ko bikora kuko mugabo si rya mbere abikora si n'irya kabiri. Twarondiye Anatole ari ku ngoma iyo nyamiramabi yo muri komine Rutovu yakurikiranye iyo dosiye tumaze kumubaza ikibazo ca mbere yaciye aducira ku murongo wa telefone dusubiye kumuhamagara ubugira kabiri niyitavye telefone yacu. Innocent Valentin Singirankabo ukwezi kurarumanye Christophe Ntabaresha umukozi w'ihinguriro Afritextile abuzwe irengero mu rutonde igisirikare cy'u Burundi cashize habona gwa bamwe mu bagirizwa amakosa ahanwa n'amategeko muri ugo gwego harimo umusirikare yagirizwa kunyuruza umukozi wishira hamwe Afritextile. Inkuru ya Vicky Chris n'interetse. Izina rya Nzosaba Juma w'ipeti rya Caporal Chef inomero ndangakazi ariyo matricule 67 agakoni here 17 ubusa 95 nimwe mu mazini igisirikare cy'u Burundi cashize habona mu rutonde rw'abasirikare bagirizwa amakosa bakoze mu kwezi kw'indwi. Nzosaba Juma yagirizwa n'igisirikare akorera ko yaranyuruje umukozi w'ihinguriro Afritextile hari mu kwezi kwa Mukakaro. Bamwe mu bakozi b'iryo hinguriro rero bakavuga ko umukozi mugenzi wabo yanyurujwe muri uko kwezi ari Christophe Ntabaresha. Ubu nta gukekeranya Christophe yaranyurujwe n'umusirikare w'u Burundi. Aho duhereye ngaha ku kazi nta wundi mukozi wundi aravugwa yanyurujwe atari Christophe Ntabaresha. Twaciye tubona ko igisirikare cy'u Burundi kizi neza ibyashikiye Christophe kuko coco camaze gushira habona uwo musirikare wacu yoba yaramunyuruje. Abakozi ba Afritextile basaba ko babijejwe bufasha kugira ngo hamenyekane irengero rya mugenzi wabo. Inzira ya mbere y'amatohoza yasa n'itanguye kuboneka turasaba ko igisirikare cy'u Burundi cokwerekana aho Christophe yaroye. Turasaba nimba Christophe apfunzwe akaba kiriho ko yorekurwa akagaruka ku kazi. Nimba Christophe naho yari yishwe bagashira ahabona bakerekana ikiziga kugira umuryango wiwe umuhambane iteka. Turasaba inzego zijejwe kuraba by'agateka kazi na muntu. Turasaba kandi n'ubutungane bw'u Burundi ko bwokwegera igisirikare cy'u Burundi kugira umuryango wa Christophe Ntabaresha n'abakozi bakorana muri Afritextile bamenye ukuri ku bintu byamushikiye. Kuri urwo rutonde igisirikare cy'u Burundi kimenyesha ko umusirikare yagirizwe inyuruzwa ry'umukozi wa Afritextile muri kino gihe ari mu kinyegero. Twaronde Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi telefone yiwe hamagara hakabura uwitaba. Vicky Chris n'interetse mu bijanye n'ubutungane OPPD Gilbert Ngendankazi umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi ca commune Gihofi mu ntara ya Rutana zone Gihofi muri commune Bukembe ntara ya Rutana yarahagaritswe kuri uyu wa kane ku itegeko rya parike nkuru ikukira sentare subiramwe imanza ya Makamba muri dossier yo muri commune Kayogoro. Iyo ntwaza ngabo yagiriza kuba iri mu bakoze icaha cy'ukwica no gusahura abarundi baba bavuye guca ingero mu gihugu ca Tanzania.
muri kino gihe apfungiwe mu gashoka parike ya Makamba. Mwomenya ko muri iyo dosiye abarenga 200 bamaze guhagarikwa bagizwe n'abapolisi, abajejwe intwaro hamwe n'imbonerakure. Bamwe muri bo bapfungiwe mu ibohero rya Murembwe mu ntara ya Rumonge. Ubijanye n'ubutungane kandi abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije amezi 9 n'imisi 16 bafungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza. Sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare subiramwe imanza ya Ntahangwa zimaze kubaburanisha zabaciriye zose ugupfunga imyaka 2 n'igice n'ihadabu ry'umuriyoni kuri umwe. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Ejide Harerimana bahagaritswe bari bagiye gutohoza amakuru ajanye n'indwano zariko zihuza abajejwe umutekano n'umugwi witwaje ibirwanisho muri komine Musigati. Bagirizwa kugerageza kwifadikanya bitagishoboka n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu yaba ayo mu Burundi na mpuzamakungu abandanya asaba ko abamenyesha makuru ba Iwacu barekugwa kuko kubgaye amashirahamwe atakindi bariko barazira atari umwuga wabo. Humura Burundi. Amakuru y'ikiganiro Humura Burundi tuyabandanirize mu bijanye n'intwari bereye. Nta ngingo nimwe iziri hejuru irusha uburemeri bwirizwa rimaze kwemezwa n'umukuru w'igihugu. Bivugwa na Emmanuel Nkengurutse yanonosoye ibijanye n'amategeko akaba yaranabaye umukenguza amateka. Abivuze afatiye ku ngingo ya buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva yahagaritse kuri uyu wa gatatu ibikorwa byose biriko birakorerwa mu matongo yo muri zone Maramvya yahoze aramapeyizana. Buramatari yasigura ko araya leta mu gihe hari ibwirizwa ryatowe mu mwaka wa 2011 ryegurira amapeyizana yose imiryango yayakoreramwo. Umushingwamanza Emmanuel Nkengurutse: iki kibazo c'amatongo y'Imaramvya nuko kiraba neza, hariho amatongo ari mu mapeyizana n'ayandi ari hirya ya perimetre y'amapeyizana. Nimba ivyo bibazo biraba amatongo ari muri peyizana, aho buramatari na musitanteri ntabwo bafise ukuri, kubera kuko ibwirizwa rigenga amatongo ryo muri 2011 riravuga neza mu ngingo yayo y'amajana 455 yuko abantu bose baba mu matongo y'amapeyizana bakayabamwo atankomanzi kuva kera. Ayo matongo abeguriwe aciye abagwabo bwite. Aho rero nta tegeko rya buramatari kabene ry'umushikiranganje naho ryo rya perezida wa Republika ryoza rivuguruza ibwirizwa ryatowe n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka rigatangazwa n'umukuru w'igihugu. Kirazira, ntibishoboka, kandi iyo umuntu yahawe itongo rya bayegwiwe nta usura kuri munyaga, kuko ibwirizwa nshingiro naryo riravuga uburyo umuntu atakaza itongo. Nibutse kandi ko iri bwirizwa ryaje guha insinzi abanyagihugu bari babaye mu peyizana kuva kera cyane, ariko leta ntibemerere yuko bayatunga ngo abe gwabo. Abanyagihugu ndibuka ivyo amakete bari baranditse bandikira inama nshinga amateka na nkenguza amateka bavuga bati twebwe turarushe yo kuba abagererwa ba leta niduhe uburenganzira bwo gutunga aya mapeyizana yacu. Hama rero leta biravyemera iciye ku nama nshinga amateka na nkenguza amateka n'umukuru w'igihugu arabisinya karavyemeza. Ubu rero ntawoza abisubiza inyuma ngo aze kunyaga abanyagihugu ku nsinzi bari baronse kuri leta. Akaba yari umushingwamanza Emmanuel Nkengurutse. Tukiri ngaho nyene mu ntara ya Bujumbura, abanyagihugu bo ku mitumba ya Kigwati ya mbere n'iya kabiri muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi barakwije hafi indwi yose batagira amazi. Abanyagihugu bakavuga ko atagikozwe mu maguru masha bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike nkuko twabiteguriwe na Emmanuel Ndayishimiye. Abanyagihugu bo ku mitumba ya Kigwati ya mbere na Kigwati ya kabiri muri zone Rukaramu bavuga ko bari mu bukene bw'amazi mu gihe karamazi yahora aboneka rimwe mu masaha y'ijoro. Ubu ngo bamaze hafi indwi yose batayakubise ijisho. Kareho vyarashika no mwijoro agasobono kakaza washobora kuyaronka nuko yashobora guterama, ariko ubu nta ni mariza. Abajejwe regidezo iki kibazo c'amazi barabe ingorana hiri turatezetse kabisa nibadutabare. Abo banyagihugu bavuga ko bikora ku mazi mabi bavoma mu ruzi Mpanda, hamwe rero atacokogwa ngo bashobora kwandura ingwara zifatiye ku isuku rike. Nuko kwezi kumunani nta ni mariza mwijoro haba no ku murango. Ubu ushobora kuronka yakoresha nuko agenda mu Mpanda akabona kuronka amazi
nibadutabare kandi hoho n'indwara zifatiye kw'isuku rike zicazaduka kuko ubu nk'ayo mazi dukoresha ari mabi. Ku bijanye n'iyo myidogo y'abanyagihugu bo ku mitumba ya Kigwati ya mbere n'iya kabiri muri zone Rukaramu, twaronde Leonidas Nibigira arongoye iyo zone, telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Emmanuel Ndayishimiye tugiye mu yavugwa mu vy'impunzi naho bamwe mu bakenyezi b'abarundi bahungiye inakivari mu gihugu c'Ubuganda ntibafise uburyo bwo kurihira abana babo amashure. Bamwe muri bo bamenyesha ko abagabo babo babataye nkuko twabiteguriwe na Emile Nibasumba. Ndahunga mpunze abana turaburana. Uwo mukenyezi avuga ko umugabo wiwe yiciwe mu Burundi mu 2016 aca hitamwe guhungira mu ikambi na Kival mu gihugu ca Uganda. Ico gihe ngo yahunganye umwana umwe, abandi babiri ngo hari umuvyeyi yabamushiriye. Abana ndabatora, maje kubatora haza umuntu w'umugabo ampenda ngo azomfasha kubarera, anyubakira inzu, ambwira ngo twisungane, murani vyiza nta kibazo. Bigezaho umugabo yarantaye asiga mfise inda, n'uwo mwana aramuvyaye haramaze umwaka n'igice. Ubu ubuzima buriko burancanga, abana ntibiga basinda nk'amafaranga yo kubishurira. Uwo mukenyezi w'imyaka 30 asaba abagira neza kumuronsa umutahe akadandaza kugira ashobore kwibeshaho, yongera rihira abana amashure. Humura Burundi. Amakuru y'ikiganiro Humura Burundi mushobora kuyakurikira muciye kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI, abifuza kuyaronswa muciye ku muhora wa WhatsApp mwandika kamenyetso yo guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348. Nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatanu gice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe ikigabane dukingire ibidukikije. Uyu munsi tubabwira ryari umwavu w'ikizungu bita engrais chimique mu rurimi rw'ikinyamazuru watanguye gukoreshwa mu Burundi hamwe n'icabitumye. Tubabwira kandi n'ubwoko bw'umwavu bwakoreshwa kuva kera ndetse no mu kino gihe. Nikigabane mwateguriwe kandi mushikirizwa na Hervé Niyuhira. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabahaye ikaze nongera ndabaha mwiriwe nshuti bakunzi b'ikiganiro dukingire ibidukikije. Ikiganiro mwaba mukurikira ku minsi yose gatanu. Uno munsi tubagira ku bijanye n'umwavu w'ikizungu bita engrais chimique mu rurimi rw'igifaransa. Mu kiganiro kino munsi tuzakuba turi kumwe na Atanazi Ndisha, umuhinga mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Iganiro mugishikirizwa na Hervé Niyuhire, nkaba nafatikanije na Eloge Dive Remesha mu gitegura. Turabahaye ikaze. Uwo munyagihugu yahora buna hari toborera canke nyina gatinya no kuritobora kubera gutinya. Uwo mutura ku mutwe butarata manzuri yo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka. Aho naho atari karakinja kinja mu mukenke kenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Mu Burundi abatunzwe n'uburimyi barenga 90%. Abatari bake babeshejweho n'umwuga w'uburimyi. Mu gukora ico gikorwa rero harakenerwa umwavu kugira isi ndimwa igira kanovera. Mugenzanje Eloge Dive Remesha yaraganiriye n'umuhinga mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, ari nawe mutumire wacu Atanazi Ndisha. Atangura amubaza igihe umwavu w'ikizungu ari wo engrais chimique mu gifaransa watangiye gukoreshwa mu Burundi n'icyatumye utangura gukoreshwa mu Burundi. Uwo mwavu watangiye gukoresha mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1980 gutyo. Yego niho watangura gukoreshwa. Ko tuzi abarundi bamye bakoresha ari nk'amase cyangwa umwavu mu gutabira imirima yabo, ni kuki bahisemo gukoresha uwo mwavu w'ikizungu? Bakoresheje uwo mwavu w'ikizungu kubera umwavu basanzwe bakoresha wari wagabanutse. Wari wagabanutse, ibitungwa byari bitanga kugabanuka, isi yari itanguye kwaga, abantu babaye benshi bakenera ibifungurwa byinshi ariko bataronka aho babirima.
hanyuma bataronka n'umwavu ukwiye kugira ngo bashiremwo kugira ngo ibiterwa bikure neza bironke umwimbu hanyuma baronke ivyo kurya bikwiye. Nico gituma bace bikora ku mwavu w'ikizungu kugira ngo usahirize wungure umwimbu wabo banyagihugu. Ubwoko bw'ifumbire z'ikizungu n'ubwoko bwinshi mugabo ubwoko bakoresha icyo gihe n'ubwoko bita DAP, diammonium phosphate mu kinyamazuru. Murumvise ingorane ku barimyi zatumwa no kubura umwavu ukwiye, ivyatuma umwimbu ugabanuka. Naho umwavu w'ikizungu ufasha kugwiza umwimbu ari naco umurimyi wese aba yifuza, uwo mwavu ntubuze ingaruka. Umutumire wacu asigura ariko ko atari ingaruka zihambaye kandi ko ngo zirashobora kwirindwa. N'ubu yishura ku bibazo vya mugenzanje Eloge Dive Remeshe. Uwo mwavu w'ikizungu nta ngaruka mbi ufise kw'isi ndimwa no ku binyabuzima cyane gose urafise ingaruka mbi mugabo ufise ingaruka mbi bivanye n'ingena umuntu awukoresheje. Urasubirizwa kubera ubushakashatsi burabandanya hariho umwavu mushasha uheruka kuza mu Burundi bita FOMI, fertilizer organominero waje kandi uje gusubirira ya DAP twakoresha guhera mu myaka ya 80 niwo mwavu rero mwiza, niyo fumbire nziza ubu abarundi bahamagariwe gukoresha. Uwo mwavu w'ikizungu wo mu bwoko bwa DAP wahavuye nawe nyene usubirizwa n'uwitwa FOMI. Uwo mwavu wowo bawushimiye iki? Umutumire wacu yishura ko ibigize umwavu wa DAP na FOMI bikingira ibidukikije. Ko hari umwavu mushasha waje FOMI, uwo mwavu woba bawushimye iki umuntu ageranije no wahahora nka DAP? Uwo mwavu igituma bawushimye bashakashatsi bawukoze nuko utonona isi. Iyo rero utonona isi no kuvuga ntiwonona ibidukikije. FOMI bigira vyose, iri mu bwoko bwose butuma haba tutahara, bituma haba bagara, bituma haba imbura. Turiko turagereranya FOMI na DAP. DAP iri mu bwoko bubiri, irimo icyunyu bita azote n'icyunyu bita phosphore, ni bubiri gusa. Ariko iyo FOMI irimo ivyunyunyu vyinshi, irimo azote, irimo phosphore, irimo potassium, irimo magnesium, irimo calcium. Ivyo vyose rero bituma iyo FOMI ikoresheje iki naco harimo na ya fumbire bita organic masse, harimo amase. Ivyo byose rero bihize hamwe bituma cagiterwa bya bidukikije ukoresheje iyo fumbire bironka ivyangombwa byose bikenewe kugira ngo bikure neza. No kuvuga iyo FOMI irimo vyose. Murabizi neza yuko isi ibayeho ariyo umushinge wa vyose w'ibidukikije. Ibidukikije bakwisi. Uwo mwavu rero mushasha bita FOMI ntiwonona ibidukikije ugeranije n'ivyo wa mwavu wa DAP n'izinzayire wonona. Uwo mwavu FOMI rero ntiwonona uravye ingena ukozwe ibiwukoze ivyo ari vyo. Nta ngaruka mbi na ntoya ziba kw'isi ndimwa cyangwa kubidukikije kubera ibiwugize. Nico gituma rero twahamagarira abanyagihugu kwikoresha bakayijukira bakayikoresha cyane, hama tugasaba na leta yuko kugira ngo iteze imbere abanyagihugu bashobore kuronka ivyo barya bakwiye, dushobore mu Burundi kuronka umwimbo kwiye, turye twongere dushore, tugire n'ama industry, leta yogabanya igiciro cyo fumbire ikagishira ku giciro gito cyane kugira abanyagihugu bose bashobore kwironka bayikoresha. Hanyuma dusaba n'abafundi b'indimo yuko bogira ivyigwa byo gusensibiliza byo kwigisha abanyagihugu kugira ngo bijukire iyo fumbire bayikoreshe, kubera ni fumbire nziza, ni fumbire itonona isi, ni fumbire itanga umwimbu kwiye kugira ngo abanyagihugu bashobore kuronka ivyo barya, hama ibidukikije bitotahare, natwe ibidukikije bitotahaye urazi ibidukikije ko bitanga ubuzima bwiza ku bantu. Ikoreshwa ryiza ry'umwavu rirakenera ubumenyi bijanye. Abahinga mu by'uburimyi n'ubworozi basaba kwigisha abanyagihugu kuvyo bokora. Ku ruhande rw'abanyagihugu bokora iki? Umutumire wacu aratera kamo kuri bo. Mu kurangiza nakahe kamo mwotera abarimyi n'aborozi ari nka mwavuze ati tugwiza umwimbu canke kuko umurimyi n'umworozi nico kintu abashira imbere kandi akabikora yubahirije ibidukikije akoresha na wa mwavu w'ikizungu. Akamonotera abarimyi n'aborozi nuko bokwitabirira cyane gukoresha uwo mwavu mushasha bita FOMI kubera ivyiza vyawo ugereranije na wa mwavu bara bakoresha DAP. Kubera uwo mwavu bita FOMI
nababwiye mu kinyamazuru ko ari fertilisant organominero, harimwo amase y'inka. Amase y'inka rero na kera tuyikoresha ya DAP batubwira yuko dutezwa munsi gushiramwo amase, hanyuma hejuru tugashiramwo uwo mwavu w'ikizungu, hama tugashiramo akavu gakeya, hama tukabona gushirako igiterwa hejuru. Rero abanyagihugu mu nyuma baravyibagira, barijajara, baca bakoresha uwo mwavu w'ikizungu bita DAP ata mase y'inka banje gushiramwo, kugira ngo ayo mase y'inka afate agwanye ingaruka mbi zo gukoresha uwo mwavu w'ikizungu bita DAP wonyene. Kubera uwo mwavu, reka ndabisigure neza, uwo mwavu w'ikizungu bita DAP iyo ukoresheje wonyene ata mase banje gushira munsi, bituma ucuguma unyengetera, uja mu kuzimu, uja mu kuzimu, uja mu kuzimu, kandi ukuja mu kuzimu niko utwara uburyohe bw'isi ubujana mu kuzimu, aho imizi y'ibiterwa, imizi y'ibidukikije idashobora gushikira. Hanyuma impera n'imperuka uwo mwavu ucuja mu mazi cyane bita nappe phréatique. Ingaruka rero zidushikira twebwe abantu nuko uwo mwavu ni mubi, ayo mazi niyo tunwa, hanyuma umwavu urimwo mu nyuma kazotera ingwara. Abantu nico gituma usanga bagwaye ibigwara bivyaduka vya kanseri vyiki, nivyo rero vyabitumye. Ariko iyo babanje gushiramwo amase, yaba amase y'inka, yaba amase bitanye barega compost, yose aratangira kugira ngo wa mwavu w'ikizungu ntushobore kumanura uburyohe bw'isi kugira ngo bugende muri ya mazi iyo mu biyaga bita nappe phréatique, hama tugire ingaruka mbi. Iki naco iyo bwa buryohe bwose bugumye ngaho bituma imizi y'ibiterwa ishikira wa mwavu, bigatoramo vya vyunyunyu byose ibiterwa bikeneye, hanyuma ibiterwa bigakura neza, bigakora ivyo vyategezwa gukora, hama bigatanga umwimbu, abantu tukabaho, tukarya, tugatunga, tugatungana. akaba ari no kuri ako kamo k'umutumire wacu buno munsi duce dusozera ko iganiro twari twateguriye. Mwumvise ko kugera muri kino gihe umwavu w'ikizungu wo mu bwoko bwa fomi ukoreshwa, ibiwugize bikaba bifise akamaro ku isi ndimwa y'u Burundi. Dushimire mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro, dushimira kandi n'umutumire wacu Atanazindisha, umuhinga mu bijanye n'uburimi n'ubworozi, cyo kimwe na mugenzi wanje Eloge Dive Remesha yafashije gutegura kino kiganiro. Duhana isango mu kiri kiganiro cyo kuwa gatanu w'indwiza. Kuri mikro mukaba mwari kumwe na Hervé Niyuhire. Mugire umugoroba mwiza. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu, ku minsi yose ya gatanu. Dushimire mugenzi wacu Hervé Niyuhire ku kigabane dukingire ibidukikije ahejeje kudushikiriza. Nkengurukirana mwebwe mwese mwafashe akanya ko kudukurikira. Ano makuru y'ikiganiro muri Burundi twabateguriye kuri no munsi wa gatanu igenekerezo ry'indwi Myandagara umwaka wa 2020 ni hano duciye tuyasozerera. Bagenzanje b'Uruganda rwa RP yabafashije kuyatororokanya nabo nyene bakenuye, ntibagiye kandi Fabrice ndi mu rukundo hamwe na Ines Gakiza bari bayahagarariye mu buhinga bw'ivyuma. Emmanuel Ningeko mwari kumwe kuri mikro, ndabasezeye bipfuriza amahoro iwanyu. Muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.